Yes, reka tubaramutse inshuti bakunzi ba PITV, turamutse abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu. Nimwiriwe, nimwaramutse bivana naho umuntu wese aherereye. Reka dushimire kandi abadukurikirana, abagira subscribe, abagira comment, share na like. Reka kandi dusaba umuntu ataragira subscribe ari ryo rya mbere akurikira PITV ayikore kugira ngo tubane gatanu kuri gatanu. Kuri microphone muri kumwe na Pacifique and Impano, hanyuma kuri kamera za PITV murabona ko twagarukanye Coffee. Maneke canke Coffee vana niri kubangukiye. Muramubona kuri kamera za PITV. Bamwe baramukunze baratubwira ati muramugarukana avuga ibintu bizima, none twamugarukanye turaguhaye ikaze kuri PITV. Yego murakoze. Ni sawa? Sava. Murakomeye? Turashima. Bamwita Coffee, bamwita maneke. Nama nibaza impamvu ari maneke mugabo kumbure wosubiramwo kuba tumvise ikiganiro ca mbere. Maneke n'ubwo buvyibuhe. Ego impamvu banyita maneke n'ubundi abisubiyemo uko nabivuze ubwa mbere. Afite nari umuntu muto cyane. Ego hama inyuma yaho ndavyisangamo nyene navyibushe. Ego iryo zina maneke ricerera bandanye kuko kandi ndaryakira neza. Ego aje bakunda kuvuga ngo umuntu ngo avyibuha ivyo yari. ngo umuntu avyibuha ico yari. Oya afite kuvyibuha je novuga yuko afite nagatsima keza kuri je. Ajya mugabo ngo n'ubwiza buca mu kanwa. Sinzi. Birasobanura rero ko kumbure Imana yahinduye ibihe kuri Coffee, urabona ko ari asa neza, ameze neza. Reka tukubwire kuberewe Coffee. Merci beaucoup. Hanyuma rero ni Coffee ni maneke, kumbure ibikorwa vya minsi yose ivyo mukora bimeze gute? Ego afite ibikorwa dukora vya minsi yose. Turafise utuntu nyine twibangikanya ku ruhande ku buryo bwo kurondera ubuzima, ariko tukaba dufise na campagne Vitum mu bintu vyerekeye amareresi dukoreramo. Ego uri umukinyi wa mareresi. Ego cyane. Ntihagira abakwihenda ko nibaza ko wubatse cyane barayibona. Yes. Rero Coffee ni umukinyi wa mareresi. Gukina amareresi nibaza ko ari ingabire. Ego wayisanze mu ryari, byagenze gute? Ni by'umuryango ni barakwigishije byagenze gute? En fait je novuga yuko ubwa mbere ni ikintu wisangamo uraciyumvamwo kuko nisanze mu muryango. Iyo don yadufashe turi abantu batatu. Yari jewe n'abasaza banje babiri. Tuvyisangamo twumva ko tubikunda kandi cyane. Tuvyisanzemo turagira ukuntu nyene dutangura kubijamwo buke tuca twisanga afite iyo ngabiranira turimwo. Ego cha dutangura kuza turakina nabo basaza banje nyene barakina ibintu by'amareresi kandi cyane. Nanje ndavyisangamo nza ndabona abandi babikina nkumva ko binjohereye cyane. Afite nkavyiyumvamo, ariko hariyo n'undi baza akakubwira ati we ntavyo yiyumvamo. Afite cyasanga ni don y'umuntu. Jewe navyisanzemwo ndabikunda, sinzi uburyo nabivugamo. Ego umbere muri iyo company watubwiye ukinamwo amareresi wayinjiyemo ryari? Si tagenze gute? Ego uburyo je navuga ku buryo vyagenzemo afite ndavyiyumvamwo. Bamanjije hari uwo mu CEO wanje yafashe arambwira ati none ko uvuga ko wiyumvamo ibintu vy'amareresi, eske no guhereza akantu wo gakina? Ndavuga no gerageza kuko numva kumengo ndashoboye. Kwanza ubwa mbere no kubanza kwanza wiyumve ko wumva ko ushoboye. Je ndavuga ati je numva ko no bishobora kandi sinari bwakine, ariko ndiyumvamo ko numva umengo nkinye no bishobora. Baca bampereza gukina
akantu kitwa ati igipara kitaraboneka mu Burundi. Ego benshi barakaravye cyane mu YouTube. Baca bampaye iyo examen ndayikora. Bambwira ko ntegerezwa kwimwesha igipara. Bambwira ati urabishiwe ko kwimwesha igipara ati je kuburyo niyumvamo ibintu vy'amareresi. Ati jewe ndi tayari kabisa bara ndamwesha igipara cy'ugwembe. Bambwira ico gipara ndagitemberane hose. Ndagerageza no kuri ndagitembera naho bishoboka hose, abantu bagatwenga, abandi bagakoresha amatelefone, ndakauka nyine bamengo si jewe. Ico kibazo mba ndagishoboye. Baca babona yuko iyo don indimwo yo gukina amareresi. Nca mbandonsa uko onye ukuntu nca ndinjizwa muri yo kampani. Nanca ntangura kuba muri bo nanje nkina nkumva ko binezerereye. Reka tumushimire uwo CEO. Tumushimire uwo musiyo yagukoresheje ako kabazo. Koko ndumva ko katoroshe kuba mama. Wiyumvise gute umaze kwinjira muri iyo kampani? Byagenze gute indoto zawe zishitse? En fait nararyohewe kuko uwo mu CEO ubwa mbere yabanjije kunkinisha ako gakino. Nukuri nararyohewe kuko ndanagashoboye nawe nyene yaravuze ati ego yari mu CEO wanje ubwa mbere yari ishingiro papa. Niwe yabanjije aramforoma kuri ako kantu, ndumva ko ndyohewe nawe nyene arumva ko aryohewe cyane kuko yaravuze ati ndatangaye umumama nkawe wo mudame nkawe ukemera kwimwesha igipara bivanye na don ikurimwo kubera kubinezerereye. Nukuri naramushimiye cyane kuko vyaciye binjamwo kuba umuhizi. Ncambona yuko atakintu cyoza mu mareresi ko cyonanira na kimwe. Ego kumbure aha mu Burundi turamenyereye kubona ko ibintu by'amareresi bikina abantu bakiri bato, umenga ni ibintu by'abana bagikura. Mugabo kubona umuntu w'umudamu nka wewe uyazamwo nibaza ko ari cigwa kumbure Uburundi turiko turatera imbere. Hanyuma hajya mu mareresi ukina iyihe hole muri amareresi nihe kubangukira gukina? Tuganirize nyene ubuzima nyene bwo muri filme. Ego afate muri mahore je nkunda gukina. Barakunda kunshira gukina mu bintu vy'inkundo kuko nkuko nivuga ku bwanje je ndi umuntu nkunda gutwenga, afate namanezerewe cyane. Rero bakaca banshira mu kintu cerekeye urukundo ko nanje ndakunda urukundo vraiment. Ego hama afete nisanze ibintu vy'amareresi ibintu biryoshe cyane kandi cyane kuko iyo turiko turabikina hariyo benshi bashobora kubivuga nkuko bivuze bakabona umengo ni vy'abana ariko ntabwo ari vy'abana. Burya ibintu vy'amareresi ndibaza kuri je mora ndabikina biratuma umuntu akabona akazoza. Hariyo umuntu ashobora kubifata minenegwe ariko ntabwo ari ibintu vy'uburofarofu ko nyene oya kuko uravye nk'abantu bakina amareresi ugasanga umumama akuze umupapa akuze nuko baba bazi vision yico kintu bariko barakora. Afate ku bwanje je nasanze ari ibintu vyiza kandi biryoshe kuko icambere ibintu dukina hari abantu babiraba bakabikuramwo impanuro. Ushobora kuba uri kurabikina umwe akavuga ati oya ibi bintu nibibaho akabisuzugura ariko kumburage tubikina bigafasha abanzi akabiraba akabona muri gwa rukundo maneke yakinyemwo akaboneraho icigwa akabona ati hantu je nari mezo kunyimba ari devoir office ukabona ya defu yawe ikahava bivanye n'ijya reresi waravye ukabona ati hajyano narabonye maneka yahakinye ku mu rukundo ugasanga nawe biragufashije kubera ikibice muri amareresi twakina birafasha benshi kandi benshi barabitubwira yuko bibafasha. Ego kumbure reka tudugire aho nyene muri iyo hore ukunda gukina y'urukundo. Kenshi iyo turiko turaraba ajya amareresi mu bintu by'inkundo hari gusanga hajemwe ibyo kuryamana, hari gusanga hajemwe ibyo gusomana. Umuntu akiyumvira ari inyuma ya televiziyo akiyumvira ati none hajya basomanye nyene canke bariko baradutera imitwe batubesha.
ego no kivuga ko ukuntu urabona nka hajya anye baba bashatse kubereka nyene ko umukino w'urukundo kwinjira kuryama barinjira ariko deja hajya indani tuba turi ntabwo tuba turi babiri gusa oya deja hajya n'umukameramana bari hajya indani none rero benshi bashobora kuca biyumvira ati oya ti ujya muntu baba baryamanye oya sikujya kujya bavyumvire sikujya afete turerekana ko abantu baba baryamye kandi no kwifuka ishuka bakaba bifutse me hajya indani ntabwo haba ari twenyene oya deja mu kameramani ni abari hariyo nabandi bantu usanga bari hajya nyene ku ruhande mugabita bitashimye ko boberekana ariko hajyanye tuba turi kumwe n'abanzi gusa ni nka kujya nyene novuga yuko iba ari kujya nyene kw'impanuro tuba tuko turatanga ikigwa ku banzi ego muga kumusoma hongirira musoma abandi babona gusomana c'est simple vraiment gusomana turasomana ni nka kujya ko umuntu mushobora no guhura n'umuntu hari umuntu ahura n'unzi baba bakumburanye ukisanga mwasomanye ikintu cyo gusomana c'est pas grave gasantra ego turi kumwe na Kofi turi kumwe na Mannequin nshuti bakunzi ba PITV turiko turaganira ubuzima bwo mwireresi kuko ireresi ni ikintu kimwe gishobora no kwerekana ishusho y'igihugu imico imigenzo aho igihugu kigeze mu iterambere hanyuma rero ku ruhande rw'iwawe watubwiye ko wubatse mbega none umutware wawe ibyo bintu arabyumva bimeze gute igenda gute we mubwiye abonye uri kurasoma umugabo w'abandi bica bigenda gute okay icambere na mbere kubwo mugabo wiwanje icambere na mbere sinafata ingingo yo kubijamo naho nari nabinezererewe jewe nahari don wanje umva deja n'umutware umvisha ndabimwereka ko ari don afite ari kintu kindimwo urabona ndabimwereka ko ari ibintu numva ko nakunze arumva yuko nyene nawe nyene nabikunze aranambaza ati none eske uzobishobora ndamubwira ati je ndabyizeye neza nzobishobora mugabo icyo ategerezwa kukubaza eske tuzoronkamwe akarusho niwabijamo hari icyo tuzokuramo kuko ntazokwemerera deja ko uzotonda ubijemwo ukonyene atakintu nawe uri kurerekana yego rero umaze kubimwumvisha nawe akavyumva akumva deja yuko ari don nawe nyene akabitahura yuko ari ikintu kwanza deja kikurimwo kuko burya ikintu kikurimwo kiragoye kugira ngo uwundi muntu akigukuremwo rero deja ari umugabo yumva yamaze kumva ikintu kikurimwo aho deja kugira nawe akumvire ni kuri rya jambo cya kiganiro twagira ubwa mbere yuko deja kwanza umanza kugirane kumwubaha kugira nawe akumvirize ni rya jambo rica rigaruka kumwubaha amaze kubona deja kwanza kumwubaha nawe ategerezwa kumva iciyumviro cyawe nikiri muri wewe rero maze kubimwumvisha mbona arambwira ati si bonne chance tigerageza urabe nawe nyene vraiment abibonye afite novuga ko yatangaye cyane abonye iyo ya mbere kwanza nakinye yaratwenza araryoherwa cyane ariko ndavyizeye ko akarusho yakabonye ndamwereka ati honyene kwanza kijya gipara abankubitiye mu mutwe ti akano nazanye naka yararyohewe aratwenga aravuga ati genda usume kabisa tuje twumve ko turyohewe uko nanje nararyohewe n'ukuri uko biri kose ego kubere naho nyine umuntu yo barize ikibazo none birimwe amafaranga menshi afite sinavuga ko ari menshi cyane ngo birengeye oya abati je navuga ko igikuru kwisi no gufashanya igikuru nuko je navuga ati nuko ivyo nkina icambere kwanza bindimo kandi bikagira ico bimfashije icya kabiri nkashima kubera ko bifasha n'abanzi bakabibona bikabafasha hama bisigaye n'ukuri ego nushobora kubura
baraguha nyene bikagenda neza ntushobora kubura akantu nyene wumva nyene ngo umukozi mwiza abigwa n'impembo yego akantu ntitukabura kameme hanyuma rero kumbure nk'umukinyi iyo uriko uraraba amareresi yo ngaha mu gihugu ukayagereranya n'ibindi bihugu ubona twuba tugeze ku ntambwe imeze gute? En fait ko ndabibona ndavye amareresi yini wacu no mu bindi bihugu nukuri turavye kora ko ubwa mbere mu gihe giheze ntabwo twiyemera twaguma twisanga umengo turi nyuma tukabona ko umengo abo mu bindi bihugu mengo nibo bama bari imbere ariko kimwe tuza kwisanga ko burya kwiyemera navyo ni vyiza bivanye n'ikintu kikurimwo ukemera kwanza ukemera ingabire kwanza ikurimwo cyo twisanga bimwe vya kera bituvuyemo vyo kubona yuko abariya nibo bashoboye tireka natwe turaye ko dushoboye afite ndavye muri periode tugezemo nukuri je novuga ati vraiment turashoboye intambwe tugezeko je novuga ko dushoboye natwe bw'abarundi kuko ubu unyari n'igihe umuntu ari hanze nawe yifuza kuraba film y'abantu y'abarundi orkeke natwe kare twaguma tubona umengo izi wabo nizo zamazira imbere nibo bashoboye mugabo ubu unye vraiment je ndi hakuhaje kuko ubu unye ushobora kumva n'umuntu antelefone akambwira ati ndashaka film iyi ni deje yakinya abarundi iyo yonyene irama kwiyumva fier y'igihugu cyacu nkabona ko natwe tuko dutera imbere yego kumbure tuko turarangiza kino kiganiro nagomba ngo hagira ikintu bwira abantu na cyane cyane abantu bakuze ba mama abapapa batarumva ico kintu cyo kuza gukina muri film ego avete cyo nababwira ku bantu bakuze nuko je novuga ati kuko hariyo nk'umuntu usanga akuze ariko akirirwa yicaye muhira le premier jusqu'à les 30 rero uko ukwirirwa wicaye mu mihira mu marigara atakintu uri kurakora ibintu vy'amareresi birahari uregera abantu babikina nawe ukinjizwa mu ireresi ugafuma uzuragenda gukina amareresi kugira ngo urabe ko time yogenda uko ukwirirwa muhira kuko ntacyo bimaze vraiment kwirirwa muhira umwese ukagenda ukaronka yo make nawe canke ugakina kugira ngo nawe abanzi bigicigwa biraryoshe umuntu yiga ikintu bivuye kuri wewe cyangwa umuntu ahinduke ahinduwe n'ibintu wewe uba warakinye nukuri biraryoshe afite no bahanura ko bo kanura nibagume mu mihira kwa marigara ntacyamaze ego tukaraba ko vyogenda neza ego hanyuma iyo company kumbore ukiniramwo baracakira abakinyi cyane nukuri uko no bivuga nukuri ntibareka kwakira nta bantu babakinyi b'amareresi banka kwakira abantu vraiment oya twege turakira CEO wacu n'umwana mwiza arakira ego twege ni nkuko nakubwiye ni Vitum Company ubu niyo ndimwo na boss wanje yitwa Vital Basil ego niwe CEO wanje ego arakira vraiment uje ukabisaba barakwakira aca kurungika ku mu director wacu mukavugana nukuri bikagenda neza turakwakira kandi neza hanyuma izo mukina umuntu yozisanga he byogenda gute mafilme mwakinye cyo bigenda gute ego twebwe mu bisanzwe dufise ukuntu ugomba kubona ibintu vy'amafilm yacu cyangwa ugomba kubisaburabe uburyo bigenda nukuri twebwe bica kuri CEO hanyuma akaca gushikiriza kuri director hanyuma mukabivugana bikagenda neza urabibona vyose kuri YouTube ntushobora kuyironka ego urabironka uciye muri iryo zina nyene rya Vita reka dushimire abakunzi ba PITV mwabanye natwe twari kumwe na Kofi tumushimire kandi ko yongeye kutwitaba turagushimiye Kofi urakoze nanjye ndabashimiye twizere ko n'ubundi munsi nitwabakire na muzotwitaba kandi cyane murakoze reka dushimire abadukurikiranye dushimire inshuti abagenzi mukurikirana PITV reka tubasezere tuvuga ngo bye bye.